ndabaye bwakeye namwiriwe bivaye naho muherereye mwebwe musanzwe mukurikirana ino YouTube channel ya Murundi Daily Show. Reka rero nongere mpe ikaze uba ari ryo mbere uje hano kuri ino YouTube channel. Jewe tuyaga nitwa Minani Jean Claude, aho sanzwe ndabasangiza ibijanye n'ubuzima bwa misi yose cyane abarundi tubayemwo. Eka nkabasangiza kandi ibijanye n'imikino, maze naho tusanzwe twigishanya kuri YouTube channel mu guterana intege muri ibi nabiriya kugira ngo tugire ico twoshitse ko mu buzima butandukanye. Rero uno munsi ndabafitiye ikigwe gikomeye cyane aho tuga turabire hamwe ibintu bishika kuri bitanu bidufasha cyangwa se umuntu ashobora kuba yo kwisunga cyangwa se ngendegwako mu buzima kugira ngo umuntu ashobore kuba yoshika ku iterambere yipfuza. Ibi bintu rero mu gihe umuntu atabigendeyeko cyangwa se umuntu avyirengagije biragoye cyane kuba yoshika kuri iryo terambere. Bobo rero mushasha ari ryo mbere uje hano kugira ngo tubane twagura umuryango wacu, ndakwibutsa kugira subscribe kugira ngo tubandanye dukuza uno muryango wa Murundi Daily Show. Eka n'inyuma ya kino kiganiro uze kushiramwo commentaire cyangwa se ivyumviro vyawe bivaye nuko wumvise bino vyumviro vyacu. Eka rero turabire hamwe ivyo bintu bitanu ivyari byo kimwe ku kindi. Eka rero duhere ku cyambere muri bya bintu bitanu byacu twavuga bishobora kudufasha kugira ngo umuntu ashobore kuba yoshika ku iterambere yipfuza. Ubwa mbere rero na mbere nivyo nkuko bisanzwe birumvikana yuko ijambo na mbere ari kugira indoto, kugira vision. Eske ukeneye kubiki, ukeneye kubande? Ico niribaza nico cyambere kwanza gitangura kugira ngo umuntu abe yokora ikintu runaka icari cyo cyose. Ariko rero ikintu kibabaje kuri iki kintu urumva yuko ari cyo cyambere wanashaka, ariko ikintu kibabaje abantu benshi turakora ibintu kubera ko naka tubona ari karabikora. Urumva turakora ibintu kubera ko batubwiye tubikore, ariko ntitubifisemo indoto, ntitubifisemo vision. Eske jewe nifuza iki, nkeneye kubiki, nkone kubande? Niyo mpamvu rero uzobana kenshi umuntu ajuragirika ava muri ibi nabiriya ajya hana hariya na hariya, ariko byose ugasanga nta kintu gifatika ariko arashika kubera uwo muntu nta vision afise. Rero ubwa mbere nkuko byumvikana ni kugira vision, indoto y'icyo wifuza kugira iki, gushikako. Rero kuri wangu ndi rero ariko arafa gukora ikintu icari cyo cyose abonye kugira ngo abeho agire iki, yumve yuko kuzoshika kuco yifuza muri we bigoye cyane, kuko birumvikana neza yuko nivyo uzoshikako ni ibintu bizoba bifuye gukoroka atari byo wateguye wapangiye. Rero niyo mpamvu ari byiza kugira indoto yo kugira vision y'ikintu runaka wifuza kuba woshikako. Ikintu kigira kabiri, ese ico kintu wifuza gushikako hari abandi bagikora cyangwa se ni wowe uyitanguye? Nicenda guha respect mu gihe ico kintu wifuza kuba woko ari wowe ari ryo ryambere kibo cyangwa se ari cyumviro kivuye muri wowe bivanye n'ubuzima ubaye akavuga jewe ndakeneye kuzokora iki niki. Muri make bivuze yuko uri mu bon entrepreneur, bivuze yuko mu gihe ufise ikintu wifuza gushikako ari wowe ugitanguye ni byiza cyane, ahubwo komerezaho. Mu gihe naho rero wewe ikintu wifuza kuba woshikako ari ikintu uba wabonye ahandi hantu se wumvise maze ukumva kirakunyuze, ukumva urakinezererewe, ico kintu banzurabe uyo muntu cyamushikanye. Eske ku bantu bose bariko barakora ico kintu baratera imbere, bagishitseko neza? Kandi nkuko byumvikana koko urinze ubona ikintu ukakishimuka kinezerera nuko uba ubona uwo muntu yagishitseko kandi byagenze neza cyane. Rero urakwiye kwanza kuraba ukiraba wowe ubwawe, ese ico kintu uriko urakora ushaka gukora nako ubona ugifitiye ishaka koko? Icyo rero ni ikintu kigira kabiri umuntu akwiye kwanza kubanza kumenya, ukamenya kwanza yuko
iki kintu cyawe ugufitiye indoto ukamenya ubwira kabiri ukaraba nimba ari wewe wacimvira bibaye n'ahantu ubaye ukamenya neza ico kintu icari cyo hamwe ukiyumvira no kuco gishobora kuba cyofasha societe muri rusange ko ari kintu gishobora gushikana societe ahantu heza eka nawe kikana guteza imbere mugihe nawe ico kintu atari wowe ukicumvire ijya mbere ari ahandi hantu wo barakibonye ukwiye kumenya bashe iki kintu cyanje ninagikora kizoshikana ku rwego rungana iki bivanye n'ubona kiravye nakayashitse ahanana ivyo bintu rero ivyo bintu bibiri niwabigendera ko cyangwa se niwabifatira akanya ukavyumvira ko bizotuma utangura neza iterambere yawe. Hari ikindi kigira gatatu rero kinahambaye mugihe wamaze kuronka indoto wamaze kuronka ico ukeneye gukora mu gihe wamaze kuciga ko ukakiraba ari kintu cya gatatu ukwiye kumenya no kuraba eske aho mbaye ndasubiramo aho mbaye abantu bakira gute kino kintu eske bazokivuga ko iki kuko nakubwiza ukuri mu gihe ugiye gukora wewe ubwawe utiteguye utiyumviriye kubo ugiye gusangiza ivyo bintu vyawe utiyumviriye ku bantu uzokwereka uyo project cyangwa se uwo mugambi wawe ndakubwije ukuri ivyo bintu nutavyumvirako kenshi bizotuma wowe unanirwa kuko kenshi mu gihe wowe wabonye ikintu ushaka gukora uragikunda kandi ukabona ko ari cyiza muri makari n'igihe bishika ico kintu ukumva yuko ukinezero ukibayemwo ariko wakishikana muri societe sikicakira societe irafise kundi kuntu icakira bitandukanye nuko wowe ucakira rero gashi mu gihe ugihaye societe ico kintu cyawe nticyakire nkuko we waruvyiteze uzovyitwaramo gute uzovyifatamwo gute rero twame twibuka yuko ino sisi tubayemwo iri negative kandi cyane rero umuntu no musi ushaka kumubwira iki akumva iki benshi rero mu gihe wewe utari witeguye wateguye inzira zawe umutima wawe kenshi uzomubwira ati burya rero iki kintu ikimeze ukuntu ikintu cyambere azakubwira ati ntigikunda ntibyoshoboka ntuzotera imbere ntibizogenda neza ibi nibi nabiri byose uzosanga ari ibintu bigira iki biguca intege gusa nta kintu kizima uzosanga societe iriko irakubwira ariko nanone si bose hariho umuntu umubwiye ide icifuzo wifuza gushikako aho nyene agenda ko agutera intege reka rero tunakeze abo bantu bameze nkuko nabagenzi b'ukuri n'abantu baduka ku mutima bifuza iterambere ryacu ariko nanone nabaje baduca intege suko bataba bifuza iterambere ryacu oya ahubwo nuko indoto zawe wewe ufise wewe atazo ababona ntababona ivyo bintu iyo biva niyo bija niyo mpamvu akubwira yuko ivyo bintu bidakunda bidashoboka rero aba bantu abantu bose bakenerwa mu buzima ni nayo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi cyane kwanza kumenya societe ugiruhe ibintu vyawe eske bazovyakira gute witege yuko igihe cyose societe ibintu vyawe yama ivyitega mu buryo buri negative simisi ariko nk'ibice 95% bose bazoza bari negative niyo mpamvu rero ukwiye kumenya uko ugiye gusangiza bino bintu nuko ugiye kugira iki kuvyitwaramwo ikindi kintu kigira gatatu gikomeye cyane kandi gihambaye mugenzi twese turifuza ariko hari aho bizoza gutandukanira kwifuza ikintu no kugiharanira iki kintu cya gatatu rero ni kumenya eske jewe iki bintu ndimwo ndabifisemwo indoto eske ndabona ni gute nzogikora iki rero ni ikintu gihambaye ikintu gihambaye kandi kinakomeye wowe ukwiye kumenya eske ndafise uko nzobikora kugira ngo shike kuco nifuza kuko abantu benshi niho hantu mbere duhama dupfira twononeka bigatuma tudashika kuri byaterambere ryacu umuntu akagira iterambere akigira ibyifuzo by'iterambere runaka ariko atabona uko azokora bino bintu ibi bintu rero umenye yuko ugiye udafise uko uzobikora iryo terambere ntirizoza kuko iterambere ntiriva mu ijoro rikoroka oya iterambere riraharanirwa iterambere rirakorerwa mugihe rero
utariko urakora ibisabwa kugira ngo ushike kuri rya terambere. Wumva yuko wowe mugenzi bigoye cyane. Rero ukwiye kumenya no kora gute kugira ngo shike kuco nipfuza kuba no shikako. Iki ni kindi kintu kigira kane gihambaye cyane ukwiye kumenya, ukamenya kira kintu cyose. Aho rero ngiyo mvuze mu gukora harakeneye icyo twokwita ubumenyi. Ubumenyi bwo gukora iki kintu, kuko iyo udafise ubumenyi uzogikora gute? Uzogikora nabi, kandi uko uzokora nabi ico kintu cyawe bizorangira ataco gishitseko, atamusaruro uboneka ushitseko. Ubumenyi ni ikintu cya mbere ukwiye kugira. Hama ubugira kabiri urakeneye kugira ibikoresho by'ico kintu, kuko ikintu cyose kugira ngo gikogwe nivyo cya mbere n'umutwe. Urakenera n'amaboko peut-être bivanye nico ukeneye, ariko si amaboko gusa bikoresho byonyine, hari ibindi bikoresho bisabwa. Ariko ntibivuze yuko ngo iminsi yose iyo dutanguye ibintu ngo utica tushoka direct duzana ibikoresho bikwiye byose byankenerwa. Oya, ni buke tangura kuvyibanze bikenerwa ubwa mbere ubona ushobora kuba urakoresha, ariko buke uragenda uragira iki, ukagenda urashiramwo kamwe. Bivuze iki? Kugira ngo umuntu yubake etage nahera kuri byose. Oya, ahera kwanza kumushinga yashaka amatafari rimwe, amatafari ko aba menshi akagenda akuzura inzu, akadoshira kamabati, agashiramo byose byankenewe. Bivuze iki? Tangura buke, ntutinye no gutangura buke. Oya, tangura buke, itafari rimwe kurindi. Nkuko unye mubona niko ndakora ino video, uno musazoja araja ko subscribers umwe ejo azoja kundi guco bizokura maze uzosanga wa muryango uriko uraguka kutonye. Rero rondera inzira ucishemo bino bikorwa byawe maze umenye uko ugiye gukora. Iki ni ikintu gihambaye kigira kane ukwiye kumenya kugira ngo ukore ibishobora kugutuma wowe ushika kuri terambere ryawe. Hari ikindi kintu rero cyane mani nacyo cya gatanu gihambaye gose. Iki kintu rero bagenzi, naho wogira indoto, naho womenya ico ushaka gushikako nuko wogikora, ukamenya abantu ibinabiriya, ariko iki kintu kigira gatanu utagifise, niwumve yuko iterambere ryawe ridashobora kuba ryoshoboka. Urumva ube yuko iterambere ryawe ridashobora kuba ryoshoboka. N'igiki rero? Ni ikintu bita gufokasinga cyangwa se kugumizako. Eske iyo bishitse ugatangura gukora ibikorwa byawe ibintu bicira hagati, ntucurambirwa hakiri kare. Focus ni ikintu gihambaye rero. Kugumizako ni ikintu wewe uriko urakora ibinabiri mu gihe utariko uragikorerako. Bagenzi, gushika ku iterambere ryawe ni ikintu kidashoboka. Ico cyo ucyumve. Ni nayo mpamvu nabwiye ko ari ibintu bitanu. Iki cya gatanu cyo ni ikintu gihambaye. Ushobora kugira indoto, ushobora kwigira ibyigwa ukamenya uko ukwiye gukora ibintu byawe, ukamenya ibyankenerwa iki n'iki, ukagira ubumenyi, ariko udafise icyo twokwita focus. Kugumizako, kudacika intege, kutarambirwa. Ico kintu mu gihe utagifise, ndakubwije kuri iterambere ryawe riri kure naryo. Abantu benshi rero iki kintu ntitukizi neza. Urashobora kuba uriko urakora ibintu no munsi ukabona biriko biragenda neza cyangwa se ntibiriko biragenda neza. Muri izo nzira zibi, iyo biriko bigenda neza cyangwa itariko biragenda neza, birashobora gutuma wowe unanirwa. Bivanye mu gihe biriko biragenda neza, bivanye nuko unezererewe, uca wumva yuko ibintu wabibayemo, birashobora gutuma udafokasinga, bigatuma wowe utabandanye ukora nkuko byategerezwa. Bivanye mu gihe naho bitariko biragenda neza, ugacika intege, ukabona umenga hari byinshi ukeneye, hari amafaranga. Nityo iterambere ry'umuntu cyane birakenera n'amafaranga. Ukabona amafaranga ukeneye kugira ngo ubandanye ntibiriko birakunda, ukabona byinshi ukeneye ntibiriko birashoboka, ucibwa intege n'ibi nabiriya. Ariko mugenzi, ibihe byose uri kurahura navyo ntibiguca intege, ahubwo focusinga ku kintu cyawe uriko uraharanira ico wifuza kuba ushikako. Kuko focus niyo izotuma wowe ukora jabi niyo wakora, niyo izotuma ubifuza kwiga ibyo ukwiye gukora kugira ngo ubikore. Focus niyo izotuma ugira umwete n'ishaka ryo gushika kuri cya kintu cyawe. Rero mu gihe wowe udafise ico kintu cyitwa focus, kugumizako,
uzobura na consistency ni kubama buke gato usubiramwo bikunda usubiramwo byanka usubiramwo nico bita consistency. Ivyo byose ni ibintu biri muri focus kugumizako. Rero ibi ni ibintu bitanu ushobora kwisunga kugira ngo ushike ku iterambere. Wumve yuko ibi bintu mu gihe utabifise sindi imana y'iterambere, ariko wumve yuko gushika kuri rya terambere bigoye kandi cyane. Ibi rero nimba ari cyo bikwigishije mu bikorwa byawe usanzwe kurakora, ntubyigumane wenyine, bisangize abandi, maze tubandanye gukura nkuko nabibabwiye, tubandanye kwagura umuryango. Maze wewe utibutse kugira subscribe, niko kanyagira subscribe kugira ngo tubandanye n'ibindi bikurikira, nanagutumirira kuzokurikirana ino video ya mbere, kuko ni wagira subscribe ukagira no kukengeri, bizotuma ikindi kiganiro kitazogucika, uzoba mu bambere bazogikurikirana, maze tukarushirizaho kwagura uno muryango wacu wa Murundi Diary Show intambwe ku yindi. Ndabashimire cyane rero mwe mwabanye nanje, reka dusubire muri video ikurikira ivyo tugiye kurabira hamwe n'ibiki. Shishikariza rero gushigikira ino YouTube channel ya Murundi Diary Show. Imana ibarabe iryoroshe, Imana ibane kumwe namwe. Nizera yuko bino bintu tuyaze ari bigiye kuba byohindura ikintu gikomeye cyane kuri wewe wifuza gushika kuri iki niki. Murakoze.